Yesu n'umwami. Gice c'ijana na rimwe. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Yakubwiye niyo nyene kandi no kubishitsa izobishitsa no kugirira neza izokugirira neza, ariko ingorane gusa nuko ufise ubwoba kubera Satani yakubohesheje uwo munyororo w'ubwoba kugira ngo utazoshika ku masezerano yawe. Uwo munyororo ugendana, hagera gusenga ugasenga ufise, hagera gutambuka ugatambuka ufise umunyororo, hagera igihe cyose uba ufise umunyororo mugaho ntubona n'amaso y'umubiri, ariko abari mu mpemu barabibona, Satani arabibona, Imana irabibona. Niyo mpamvu riro jambo rije kugira ngo ubwoba bugushiremwo, maze uhora gukoresha ivy'igitangaza, uhora gukoresha iby'ubutwari, abantu bose bamenye kuri kumwe n'Imana, isi yose imenye ko ufise Imana nzima yaremye isi n'ijuru. Uzurabe sinzi kurigera ubona aho bariko baragwana intambara, canke wigeze kumva ivy'intambara, canke umaze kubona no mu masinema ibijanye n'intambara. Umuntu agomba kugwana n'uwundi kenshi abanza kumutera ubwoba, kuko arazi ko gutera ubwoba umuntu bimuca intege ziwe zose izo yari afise. Arakubwira ati ndakwereka uno munsi ndaza kugukubita ndakumerere nabi bikomere, nawe ukacugira ubwoba ukumva ati ko biza kuba. Umaze kugira ubwoba, inkomezi za zindi wari ufise ziba zigushizemo, ziba ziguhezemwo, zose ziba ziheze. Nukuvuga iki? Nukuvuga ko umwansi arazi intege nke z'umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu kandi urabizi neza ko umuntu amaze kugutera ubwoba aba guhejeje. Mugabo kandi aragutera ubwoba kandi ukagira ubwoba, kandi ubizi neza ko agutera ubwoba biba bituma ukumva ubwoba, biba bituma ko udashobora kandi kugwana ngo rugamba ngo runeshe. Uzura amajambo bavugirana Dawidi na Goliati, usanga ari amajambo umwe wese yavuga yereka uwundi ko agiye kumwereka ko aragahambaye. Ati ngiye kugukerera ndakugaburira ibisiga. Umaze kumva nkuko nawe ucugira ubwoba ati karambanye nta kundi reka nomoke. Umwasi rero kenshi na kenshi yamagutera ubwoba kugira ngo ugire ubwoba, ntugume mu kibanza cyawe, usubire inyuma n'intambuko nimwe canke zibiri, maze nawe acagira inkomezi. Umaze kugira ubwoba, ubwoba butera inkomezi wa undi yagomba kugutera. Ubwoba butera inkomezi Satani. Nta kintu gitera Satani inkomezi atari ubwoba. Muze mubaze abahinga bize ivy'ibikoko, bakubwira ko imbwa imotererwa umuntu yagize ubwoba. Nimubona mu maso, urashaka kwikawusha ukagira neza, ukerekana ko utagira ubwoba namba na gatonya, ukayereka ku maso ko utagira ubwoba. Mugabo ufise ubwoba muri wewe, hari akamoto kakuvamo k'ubwoba. Imbwa nayo ica yumva ko ufise akamoto k'ubwoba, kuko imbwa ku mazuru yayo irakwega cyane. Imaze kumenya neza gusa ko ufise ubwoba, ikikuja inyuma. Mugabo ya moterezi kumva ko atabwoba ugira, niyo yiruka. Nukuvuga iki? Nukuvuga ko ugize ubwoba na Satani nuko ugize ubwoba kuja inyuma, arakwirukanza kugeza aho bikomera cyane. Ariko urinze ugakora nk'uko uhoraho yakubwiye, nta mpamvu nimwe yotuma uhoraho ataba ari kumwe nawe. Uhoraho arakuzi kandi agomba kugirira neza, kandi agomba hindura amateka yawe. Naco bitwaye ivyo bakuvuze ko nivyo byanatumye ugira ubwoba. Barakugiriye amakritike mabi cyane, barakuvuga nabi cyane, bica bituma ugira ubwoba n'undi munsi wo gukora icyiza. Kumbure warareze imfuvyi, nyamfuvyi mu gihe cyo mu gishingo cyo kugushimira,
ikuvuga nabi cyangwa igikorera ikibi cyangwa ibimera ukuna kuriya, ukaca wumva ubwoba bw'uko tunga iyindi mfuvyi, kuko kumbure byo bava bimera nka kwa kundi. Ubwo bwoba ntibuba buvuye ku Mana, nubwo buba buvuye kwa Satani. Ntutinye kuko uhora ari kumwe nawe kandi agomba kugirire neza. Mu Baheburayo, usome mu Baheburayo 11:27 niho havuga amakuru ya Mose igihe atatinya kuja imbere ya Farao. Byari bigoye. Mose amakosa yari yakoze, yari yishe umunyegiputa, yarahigwa kandi byari bikomeye cyane, kandi iyo bamufata byari kumera nabi. Mugabe igihe uhora mutumye kwa Farao, yaramuhanga yashika kwa Farao, ntiyagize ubwoba bwa kahise kiwe, ntiyagize ubwoba bw'ibyabaye kuri we, ntiyagize ubwoba by'ibyo bamubwiye cyangwa ibyo bamubwira. Uko babikubwira kose, uko babikubwiye kose, uko kahise kawe kabaye kose, ndakubwiye nti ntutinye kuko uhora ari kumwe nawe. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.